Past.Acher Niyonizigiye ni jewe nateguye zino nyigisho nk'umurongozi wa Kingdom Leadership Foundation, ni ishirahamwe rukristo ryigisha uburongozi rukristo mu mashengero, ariko n'ahandi hose atari mu mashengero, ariko uburongozi bwubakiye ku migenzo myiza y'abakristo canke imico myiza iva muri Bibiliya. Hanyuma nk'uko babivuze ni ivyigwa bikorwa rimwe mu kwezi. Iki ni icigwa kigira gatatu twakoranye nabo twari kumwe uyu munsi, kikaba cari cerekeye umuhamagaro w'umwungere n'ubuzima bwiwe nk'umuntu. Aha rero twarabiye hamwe guhamagarwa n'Imana bisigura iki, umuntu amenya gute ko yahamagawe n'Imana, Imana ihamagara abantu bameze gute, mbega uwihamagaye imusaba kumera gute, imusaba gukora gute, kugira ngo abungere urabona ko ari abantu bakunda kuba bafatiriwe cane, ntibasamazwe n'ibikorwa vyinshi ngo bibagira akarangamutima ku muhamagaro wabo, basange bariko barakora ibintu bidatumbereye ku murongo w'ubugombe bwa Kristo, kuko mw'isi hari ibintu vyinshi bishobora kuzimiza umwungere mu bijanye n'uburongozi. Rero bari abungere b'amashengero nibo bari bakoraniye hano. Ubutumwa nabwo bwari ubwo, umuhamagaro w'umwungere usigura iki, mbega umwungere akwiye kubaho gute, mbega urugo rwiwe kubaho gute, ubuzima bwiwe yobwitwararika gute, ni gute igikorwa c'ubwungere kitohungabanya urugo rw'umwungere, yobitondeka gute kugira ngo ashobore kuba mu muryango wiwe, mu rugo rwiwe, ariko kandi adataye igikorwa c'ishengero, canke ngo abe mu vy'ishengero ariko arasambura urugo. Haca hazamo rero n'ikibazo c'imibereho mu buryo bw'amafaranga, mbega igitunga umwungere cova he, yokironka gute. Muri rusangi ubutumwa bwariko buratangwa muri iki cigwa c'uyu munsi bwishura ivyo bibazo vyose mpejeje kuvuga. Ikintu cotuma umwungere yumva ko yakoze neza ni ukurera no gukuza abakristo bari mw'ishengero arongoye, akabona ko bavuye mu buzima bw'ubwana bw'impwemu bakaba abantu bakuze bashobora guhagararira inyungu z'ubwami n'iyo umwungere atari kumwe nabo. Iki gikorwa ni ca kindi twita kurera abigisha, former les disciples. Ariko kugira ngo ico gikore bisaba ibindi bintu vyinshi, tuzakora umuntu yigisha ijambo ry'Imana ry'ukuri, akaryigisha neza ku buryo abantu baryumva, kandi akabereka ingene barigenderamwo mu buzima bwabo bwa misi yose, akabakurikirana kugira ngo abo bigora abafashe, ntarangirize ku kuvuga gusa, kuko abantu barashobora kumenyera inyigisho ariko batariko barahinduka. Muri uko kubakurikirana harabamo kubahanura, harabamo kubatera intege, harabamo kubasengera. Ivyo vyose biri muri iki gikorwa cagutse co kurera abigishwa ba Kristo. Akamo karahari. Akamo ka mbere ni ukubasaba kwiyubara cane, kubera ibihe ishengero rishobora kuba ririmo vy'ubukene mu karere ririmwo. Ivyo birashobora gutuma umwungere akoresha nabi ikibanza c'ukuganza nk'umwungere arimwo, no kuvuga l'autorité pastorale canke ubushobozi afise nk'umwungere akabukoresha nabi kubw'inyungu ziwe. Ugasanga hariho abantu yifatiye mu mutwe mwe vya manipulation, ariko arahinyika ijambo ry'Imana kugira ngo arabe ko yoronka ibi na biriya. Ico ni ikintu kibi cane kandi coroshe muri iyi societe yacu, kuko irimo ubukene bwinshi kandi hari igihe umuntu abura ikindi kintu yokora. Ikindi ca kabiri yokwirinda nuko hariho inyigisho nyinshi muri iki societe yacu. Umwungere yogira umwete wo kwiga, akamenya ijambo ry'Imana, akarishira mu ngiro, akarigendera, ntaza aratoratora ibintu vyose bivugwa. Hariho ibintu bivugwa bitari vyo, amaverse 100 ya Bibiliya yahindaguwe, insiguro zihinyitse, ivyo ugasanga biriko birazimiza abantu. Ni ukuvuga ngo umwungere atiyubaye wenyene arashobora kuzimiza abarongoye, kuko yabigishije ijambo ry'Imana risiguwe kutariko, atazi kumbure ababikora ico baba batumbereye, canke nabo nyene ubwiwe akabikora kubera yabaye umunebwe, ntagire ishaka ryo kurondera gutahura ijambo ry'Imana.